Igiciro c'amakara caraduze cane mu gisagara ca Bujumbura. Abahaba bamwe bamwe basigaye barara ubusa kubera kubura uburyo bwo kuyagura kandi baba basumye ivyo bafungura. Ari ku giciro gikomeye cyane, ana nk'amakara y'igihumbi ubu ntahisha n'ubugari, nayo gufatisha imbabura vyonye ntobwa ngo uriko yatekesha kwe. Nko ku munsi ko ushobora gukoresha amakara y'ibihumbi 3 nangene bayivanye n'ivyo wa watetse ukuntu bimeze. Watetse nk'ibiharage ushobora gukoresha amakara y'ibihumbi 4 canke y'ibihumbi 5 gutyo. Nangene uba wagerageje kwiyeranja ntubangene wakoresheje cyane. Ari gihe ushobora kuronka ivyo ufungura rero bitabivanye nuko utaba warosa amahera akwiranye no gusumanya amakara ngo ahishe ivyo ufungura. Twegeza kurara ubusa ugasanga waraye ubusa kandi ivyo guteka ubifise bivanye n'uruzimbo rw'amakara. Biramaze kunshikira kandi keshi nkarara ubusa nauza amahera y'amakara canke nk'uwarose nk'igihumbi ugafatisha imbabura ukazibona y'amakara araheze ifungurwa zitarasha nkaca ndaburara. Iradukunda Fenias yadandaza ibitandukanye n'amagi yatetse yatumenyesheje ko nirigi yaduze amafaranga ashika 200 kubera ico giciro c'amakara. Kara uno munsi ni ibintu bigoye kubera ubu arazimvye gose. Bwa mbere nakoresha ya 2000 ubu nkoresha ya 5000 4000 urumva ibintu bica bigorana gasituma n'amagaca duga nk'ubu igiciro undi bica rija ku muri 1500 mutoyi 1000 riteze. Bwa mbere ryari igihumbi urumva ko ibintu bigoye amakara ategerezwa kuraba nyamba bo bishobora kaja hasi ibintu bikongera bikaja mu buryo. Kuduga kw'igiciro c'amakara vyatanguye kurenza urugero hagati mu mwaka uheze w'2024. Ubu hageze aho abadandaza bayo batagitanga ay'igihumbi. Nyine ni hatari ntiworaba ibiciro byaraduze ntiworaba kubera ibitoro. Amakara y'uno munsi arazimvye gose. Haba kurangura haba kudandaza byose. Sasa tuvuze ko ibiciro byaduze mwo kimwe uradandaza ukunguka canke ugahomba yose ntiyogenda arunguka. Amakara kizimbutse mvuko twarangura 4 mugabo ubu kwera yazimvye tugeze muri 57 56 haviko turasatira 60 ndadanye cyabisa ko turungura urutoki nyene tukadoza natwe ukuntu kereke pare nyene cubona nayo igihumbi ahubwo mwino misi no kuvaho burundu kwera igihumbi kwa ko ku mufuko udandaza igihumbi ngira ngo ayurangura nta nayo wokuramo akadoka hora kagugwa 3 bukageze ku bihumbi 7. Twosaba ko baturabera ukuntu bo tugabaniriza ibiciro byo kurangura kugira natwe bakiriya banezerwe baze baragura amakara kwibeye intone. Haba abaguzi n'abadandaza bayo basaba leta kugira ico ikoze kugira ivyo biciro bigabanuke.